Reka subire ndabaye ikaze mwese shuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu ari nayo yacu Isange TV, chaîne ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigeso kandi biba byakura amatohoza mu bisata biba bigiye bitandukanye, haba muri politiki, mu nkino, mu ndero, mwiproreza, mu gateka kazi na muntu, mu makungu ya kuri ndetse n'andi makuru yose abari karavugwa ijya nino. Ndabahe mwiriwe abandi ndabahe mwaramutse bivanye naho muherereye. Iri ni iteka n'umunezero ntangire bigusubira kubana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza. Reka romba kengurukire kandi mbahe kaze mwese mu makuru yacu yo mwiri joro, amakuru ahambaye, amakuru yihuta cyane, amakuru kubiriko biravugwa ngaha mu Burundi na cyane mu gisata ca politike. Nyuma yuko rero inama nkenguzamateka yongeye guterana kugira ngo irabire hamwe uzorongora inama nkenguzamateka mu kiringo c'imyaka 5, kuri ubu ngubu rero mushiki w'umuhisi Petero Nkurunziza Serafine akaba ariwe yarongoye iyi nama. Gusa amakuru ariko arahwihwiswa aturuka ijya nino, haravuga kuri ubu ngubu Gervas Ndirakobuca ndetse n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD FDD ari bo boba bariko barahiganirwa ico kibanza, ariko kuri ubu ngubu ngo umukuru w'umugambwe CNDD FDD nyine iteka Reverien Ndikuriyo ariko araca ku biti no ku mabuye kugira ngo atsindire ico kibanza, mu gihe kandi Gervas Ndirakobuca we ari we mushikiranganje wa mbere w'Urundi biriko biranuganurwa ko ari we gomba gushirwa muri ayo mabanga. Kuri ubu ngubu rero inama nkenguzamateka yabuze ico ikoze, icuka kibijisubiye kwaduka mu nama nkenguzamateka. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye afashe ingingo ikomeye cyane, avuze ko Reverien Ndikuriyo adashobora kwitoza mu kibanza c'umukuru w'inama nkenguzamateka nk'uko amakuru aturuka ngaha abishikiriza, ndetse n'umuvugizi wa Perezida Evariste Ndayishimiye Gurene Gatoni akaba abimenyesheje mu makuru yo mwiri joro muraye mumenye. Turabihamwe kuri ko biravugwa inama nkenguzamateka y'u Burundi yuguruye isasa rya mbere ry'ikiringo 2025-2030 kuri uyu wa kane Nyandagaro 2025. Inama nkenguzamateka y'u Burundi yuguruye isasa rya mbere kuva itowe mu kiringo gishika c'imyaka 5. Iyo nama ikaba kandi yarongowe n'umukenguzamateka Josephine Nyiraneza ari nawe ndetse ari nawe mukuru mu myaka muri iyo nama nkenguzamateka. Abakenguzamateka baciye batorera hamwe umugwi uzosuzuma integuro y'ibwirizwa shingiro rigenga uko ibikorwa by'iyo nama bizogenda muri ico kiringo. Iyo nteguro yemejwe kandi ku majwi 100% ikazoca irungikwa muri sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro kugira iyihinyanyure nk'uko amakuru aturuka ngaha nyene mu nama aho iriko irakoranira yabishikirije. Reka tunyarukire Igitega kandi naho turabira hamwe kubiriko birahavugwa, aho hari umuganga yagirijwe kuba yagize uruhara mu rupfu rw'umwana w'imyaka 9. Umuganga yaciriwe imyaka 3 yo gufungwa kubera kwanka gutabara umwana wari urembye. Wa 31 mu kakaro y'umwaka sentare nkuru ya Gitega ku mugwa mukuru wa politike w'u Burundi yaciriye kuri uwa gatatu muganga Diomede Kabura umunyero w'imyaka 3 yo gufungwa yagirizwa ko yase gutabara umwana arembye. Uwo muganga kandi w'imyaka 45 y'amavuko yagiriwe n'ico caha co kwanka gutabariza umwana w'imyaka 9 Moses Igiraneza yapfuye mw'ijoro ryo kuwa 26 mu kakaro ari mu gisata c'indembe ku bitaro bikuru vya Gitega. Urubanza rw'ikibiraho rwabereye mw'ibohero rikuru rya Gitega rwararerekanye ivyo uwo muganga yagirizwa. Kubw'ivyo yagirizwa nubwo yahamagawe kenshi n'umuforomokazi yagiye kudodora ku muryango, muganga ngo Kabura ntiyitavye. Parake yavuze ko iyo inyifato ibabaje kandi inyuranyije n'akarangamutima k'umwuga, aca amusabira igihano co gupfungwa imyaka 3. Ababuranira uwabuze umwana aribo Metre Arsene Bapfamukanwa
ndetse na Serge Igiraneza basabye ko uwo muganga yirukanwa mu kazi agatanga ndetse n'indishi y'akababaro y'imiliyoni 300 z'amarundi. Naho ababuranira uwo muganga aribo abashingwamanza Ferdinand Hakizimana ndetse na Clement Nzeyimana basabye ko uwo baburanira yokezwa, bagasigura ko ngo nawe nyene ubwiwe yari agwaye muri iryo joro ngo afise ingorane zo guhema akanadahwa. Ibyo kandi ngo bikaba ari byo byamubojeje kuja kuraba uwo mwana. Inyuma y'umwiherero sentare yemeje ko muganga Diomedi Kabura yagiriwe n'icaha, imucira imyaka 3 yo gufungwa n'indishi y'imiliyoni 50 z'amarundi azohabwa uwo muryango w'umuhisi. Urwo rubanza rwaravuzwe ko byinshi kubijanye n'akarangamutima k'umwuga wo kuvura mu Burundi mu bijanye no kwakira indembe mu bitaro vyo ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Naho mu yandi makuru, inama nshingamateka kuri ubu ngubu iraramutswa de Daniel Geras Ndabirabe n'ubundi akaba ari we yasubiriye kuyirongora. Kuwa kane kw'igenekerezo rya 31 mu kakaro y'umwaka, Daniel Geras Ndabirabe yasubijwe kuri ubu mugwi wa kane kurongora inama nshingamateka y'u Burundi. Amatora yabereye mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura. Hari abashingamateka 111, akaba kandi yatowe n'abashingamateka 109 atorerwa ikindi kiringo c'imyaka 5, mu gihe yarasanzwe ari umukuru w'inama nshingamateka kuva muri 2020 agiye gutangura ikindi kiringo kigira kabiri. Itorwa ryiwe ryabaye mu gihe kandi hariko havugwa byinshi hanegurwa cane cane ingingo ziwe n'amajambo bivugwa ko akarishe cane. Ibiro byasubiyemo bigenzurwa n'umugambwe umwe uri ku butegetsi. Muri iryo sasa kandi abandi bagize ibiro by'inama nshingamateka baratowe. Fabrice Nkurunziza yatorewe kuba icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka n'amajwi 110. Busesia Nkizimana akaba yaratorewe kuba icegera ca kabiri n'amajwi 111 yose. Ayo matora kandi yari amaze kwigizwa inyuma inshuro zishika kuri zibiri. Irya mbere kuwa 28 mu kakaro 2025 bivuye ku guhindura amategeko ngenderwako iyo nama nshingamateka, kwagirizwa gutuma abantu bahunga ndetse no gutera ubwoba inzego. Ugusubira gutorwa kwa Daniel Geras Ndabirabe ntikwakiriwe neza na bose. Aragirizwa kugira uruhara mw'ibogozwa ry'abakomiseri babiri b'umugwi wiyamirizwa CVR abikeka ko ngo bakorana n'igihugu kibanyi c'u Rwanda. Ivyo byagirije bibonwa na bamwe ngo mu babikurikiranira hafi nk'imvo za politike byatumye abakomiseri babiri bahunga igihugu. Geras Ndabirabe azwi kandi mu ruhara yagize mu gushiraho abagize umugwi CNIDH uvuga ko wegamiye ubutegetsi kandi ataburambe ufise mu bijanye n'agateka akazina muntu. Wahoze awurongoye Sigitefi Nyini Muraba nawe nyene yarahunze igihugu akaba amaze amezi menshi mu buhungiro. Umuyoboke w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Neva ndetse na CNDD FDD Daniel Geras Ndabirabe ni umwe mu begereye umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye batazira Neva. Ni umwe kandi mu bagize inama n'inararibonye za CNDD FDD wahoze ari umuhari w'abaroberi umaze imyaka 20 ku butegetsi mu Burundi kubwo amasezerano ya Arusha yatewe ku mukono muri Nyandagaro umwaka w'2000. Umukuru w'inama nshingamateka azwi ku majambo yiwe akarishe. Yaheruka kandi gusaba guca ibikonjo abadandaza bagirizwa kunyegeza ibitoro, ndetse anasaba ko hogarukanwa ko igihano co gupfa kubakora magendo ngo mu gihe ingorane z'igitoro zimaze hafi amezi 56. Igarukanwa mu mabanga rikomeza ubutegetsi bw'umugambwe uri ku butegetsi. Nubwo yavuzwe ko byinshi, abenshi mu bashinga amateka barasubiriye kumwizera. Uko kongerwa amabanga
gushimangira ububasha bwa CNDD-FDD muri politike y'u Burundi isa niharijwe n'umugambwe umwe rudende, aho abatavuga rumwe n'ubutegetsi batoryogora, aho ngo kandi inzego ziyerekana ko zikorera ubutegetsi nk'uko abanyagihugu babishikiriza. Nyuma y'uko rero inama ashinga amateka iteranye ndetse ikemeza ko Geras Ndabirabe ari ubandanya urongora iyi nama, kuri ubu ngubu rero naho umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD uriko uraca ku biti no ku mabuye kugira ngo urabe ushobora kuramutswa inama nkenguzamateka y'u Burundi, mu gihe kandi mushiki w'umuhizi Petero Nkurunziza ariwe Josephine kuri ubu ngubu ariwe ariko ararongora ibikorwa byose biriko biraba mu nama nkenguzamateka y'u Burundi. Mu gihe kandi abarundi bo bafise ubwoba bavuga ko ibiriko birakorwa n'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD biteye ubwoba abanyagihugu. Ni mu gihe kandi igihugu cy'u Burundi gihanzwe n'ibibazo ntangere nk'ikibazo kijanye n'igitoro camaze kuba umunsi w'ibuye ngaha mu Burundi, inzara idahera, amafaranga mvamakungu akaba yarabuze, ndetse n'ibindi bibazo bitandukanye nk'ubukene bihanze abanyagihugu. Si ibyo byonyene, igandagurwa ry'abanyagihugu mu mihinga itandukanye, inyuruzwa ry'abanyagihugu. Ni mu gihe kandi Evariste Ndayishimiye we ari guca ku biti no ku mabuye kugira ngo azokwitoze mu kibanza c'umukuru w'igihugu mu matora yimirije mu mwaka wa 2027. Ni mu gihe kandi abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi bo bagiriza Evariste Ndayishimiye ngo kuba ari we yateje ibibazo abanyagihugu, ndetse bakavuga ko intwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye irambiranye ku butegetsi, bakivuza ko hoja ko uwundi umusubirira yabasha gufasha abanyagihugu gushika ku mbono kazoza igihugu cifashe mu mwaka wa 2040, igihugu kandi giteye imbere mu mwaka wa 2060. Ngayo rero amakuru ari ku rubuga mw'iri joro, naha tubaye dusozera amakuru yacu. Turaza gusubira amakuru araza kuba agezwe ko mu gatondo, gusa nabibutsa gupyonda suivre, partager ndetse na s'abonner kugira ngo tuze tubana mu makuru n'ibiganiro tuba turiko tubandanya dushikiriza kuri nomoresha kuri yanyu mukunda cyane Rudende ya Isange TV. Imonesha kure iba iriko irabashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezo kandi biba byakorewe amatohoza. Reka mbashimire kuba mwari kumwe natwe mu makuru n'ibiganiro twari ko tubashikiriza. Iri byari iteka n'umunezero ntangire byo kuba twari kumwe namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza, amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza. Reka rero shimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru ko tubashikiriza yo mw'iri joro. Reka tube tuyasozere ngaha, tuze gusubira mu makuru araza kuba agizwe ko mu gatondo. Reka shimira abadukuriraga bari mu micungararo igeze ikigo cyacu Burundi, abari bari mu bihugu bibanyi, abari mu makungu yakore, mwese ndabashimiye kuba mwari kumwe natwe. Amakuru yacu yo kuri uyu munsi kuri irigenekerezo rya 4 Nyandagaro umwaka wa 2025 tubaye tuyasozere ngaha. Bifurize kurara neza, Imana ibarinde, tuza gusubira mu makuru araza kubagezwe ko mu gatondo ku makuru mushikirizwa n'imonesha kuri yanyu mukunda cyane imwe Rudende ya Isange TV.